muri iyi minsi mu isomo rya mbere tuzaturumva amajambo y'Imana azananye ibaruwa rya kabiri umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti. Tuzaturumva ingene yigaruka ko kenshi akitanga ko akarorero mu sekondo agira ati kuko ndonka uruhoza rwa Yesu Kristo nanje ndashobora kubafasha mu kumva uruhoza rwiwe namwe iyo mubona mu magorwa yanyu. Mbere aka gace kuri uyu munsi tuyagiwe akagarukana cyane cyane ku bijyanye n'uruhoza ku mukunzi w'Imana ababara kubera inyungu z'inkuru nziza y'umukama, inyungu z'ubwami bw'Imana. Ibi ni bimwe koko dukunze kuzirikana tukabona yuko kwemera gukurikira Yesu Kristo hari aho bisaba kurinda amageragezwa ajana navyo. Hariho amageragezwa asanzwe afatiye ku buzima bw'umuntu nogira nti ukubabara, ibindi twita amagorwa bifatanye n'ubuzima bw'umuntu. Ntabwo ashobora kuba muri ino si witegeye yuko azomara ubuzima bwiwe kuva akivuka gushika apfe umenga ibintu vyama vyoroshe, ibintu wamumengana imiryango yiyugurura. Murazi imbere n'ubutirindini bwinshi uyu munsi butugira abantu butuzeze ukama buriko buratwereka imbere yuko iwabo vyose bimeze neza, indwi iwacu umenga vyose biraronsa umugisha n'umuheza agira imigisha. Ugasanga bariko bahindura abantu butuzeze, abantu batazi kubona ubuzima uko buri by'ukuri, batazi kubona kugira ico bita realisme mu buzima. Mugabo bashitse naho nyene barageragezwa. Sinzi ejo bundi abigeze kuja ngaho barasengera umuntu baramagana amapasitori ariko aragenda ariko arapfa. Utweretswe yuko azogaruka, Imana yacu irashoboye, azoshaka kuronka amagara meza bazabona abapfireko. Ivyo ni ibintu bisanzwe biri mu nzira y'ubuzima bw'umuntu, kugwara, umubiri wacu ni ikintu gifise aho kigarukiriza. Ubuzima bwacu si ubw'Imana, si ubw'abamarayika. Burababara bukagira igihe bugapfa, mbere bukarengana bukabandanya. Uko rero gusanga umenga umuntu aratinya rwose kubabara, niko sikuvuye ko kandi abakristo babaho barondera kubabara. Hari ukungeneye mbere no mu nyandiko zimwe zimwe z'abiranda dushobora kubona abiranda bamwe umenga barahayagije ukubabara, mugabo si ukubabara ukwabwo nubwo ruhoza tumvise Pawulo avuga baba bafise, mugabo nta muntu yoshobora kurondera kubabara canke ngo yibabaze ibinyene vy'uko yomenga akura ubuhigwe mu kubabara. Ahubwo wakira ukubabara kuje ugaheza ukagusangira na Yesu Kristo, mbere ukarondera mu kugabanya mu bandi uko bishoboka kose, mukama agashima ahubwo umuntu ashobora kwibabaza kugira ngo yorohereze uwundi. Ico rero kirimo rero igitangaza gikomeye. Umuntu ashobora kwibabaza kugira ngo uwundi atambuke mu buzima, uwundi atunganirwe, amererwe neza. Mbere tugahamagarirwa kwitanga kugira ngo dushobore kugabanya ububabare bw'abantu, ko dushobora kubukura bwose ngo buhere. Naho urukundo ruhari. Kuko na Yesu Kristo abonye baje kumufata bakagomba gufata n'abigishwa biwe, yarabagwanira agira ati aba nimubareke, ndazi ko murondera jewe. Kuko aho hambere mu bijanye n'ibyo gusenga hari n'abantu bumva umenga kubabara kuri nk'agaciro gakomeye rwose, ku buryo hari bamwe bahora bisonzesha bakikubita inkoni kugira ngo bace inema y'Imana. Si uko nturinde kwikubita, ubuzima burimwo inkoni nyinshi zibukubita, nturinda kwikubita. Ahubwo kumenya rero kwakira ibishobora kutubabaza, ibishobora kuza ku nzira y'ubuzima bwacu, kugira ngo bwa mbere ntibidutungure umutima ngo duhave duhusha inzira dushikana ku buhigwe bwa nyuma, twibaza yuko turiko turiyorohereza. Abenshi turashobora guhusha inzira y'ubuhigwe bumwe bwa nyuma bwo ku musozo, kuko twibagije yuko turiko turiyorohereza
turiko turagacamo. Ahandi naho turakira ububabare kugira ngo ntitugire ubwoba bw'ubuzima. Hari igihe usanga abantu bafite ubwoba bw'ubuzima bikabagora, ukamunenga n'akantu kuja kumufata uturaso twa malariya gute pesi, ugasanga urugabo rw'imitsi rurakoma induru gata umutwe. Bana gute pesi agashinge bakujombogera bafata uturaso dukeya ukamenga isi irubamye kubera ubwoba. Mugabo aho ni gutoni ibyo n'ibito. Hariho n'ubundi bwoba bw'abantu ushobora usanga bazingamitswe bakabona ikintu bakora, mugabo bakamafise ubwogira bati nk'ubu nogihusha muri Radio Mariya bose baca bamvuga. Agatinya gukora icyiza kubera ubwoba bw'ibishobora gukurikira. Oya, uragikora, ntugikora kugira ngo udurunganye bari hafi yawe ariyo mvi gukoresheje, mugabo ukagikora ugira uti hari icyiza nigeze gukora, kandi nubwo batuba bagitabuye ubu hazoza igihe bagitahure, kuko si icyiza kuri jewe gusa, ni n'icyiza no kuri bo. Mugihe uyu munsi rero Pawulo akatwereka yuko igihe twirinze ubwo bwoba butuzingazinga bukatuza gutambuka, Yesu araduhoza mu mutima wacu, araduhoza mu muzirikanyi, aranaduhoza tukabona ivyamwa bivuyemo. Uretse nuko tunabibona hano ku isi, naho tunabibona hano ku isi, ko hari abapfa batabibonye hano ku isi byose, mugabo bajabutse bakabibona kuko bemeye gusangira ivyo byose byagiye biraca mu buzima bwabo kumwe na Yesu Kristo, akaza muri ibyo akazaregeranya ubuzima bwabo. Niyo rero nzira y'ubuhigwe. Turumvise ingene Yesu atubwira ubuhigwe. Uwo kumva ubuhigwe Yesu avuze, mwava yibaza ati ibintu vya Yesu biragoye, ngo hahiriwe abashonje. Uranavuze ati hahiriwe abishwe n'inzara. Ntabwo bivuga kwicwa n'inzara buri, ngo hahiriwe abashonje. Nuko n'abashonje iki? N'abashonje kuguma bateza imbere ubuzima bwabo mu kuri no mu rukundo mu Mana, bakabandanya bareka Imana ikaguma ibabibamo inyota n'inzara y'ibintu vyiza bishashe. Hahiriwe abashonje kubona ikintu gishasha. Ndiko ndabipfa n'abantu mw'iradiyo, reka kwimenyera muri ibyo bintu vyanyu, zana ikintu gishasha. Nuko Yesu abwira ati hahiriwe abantu bazana ama-initiative meza mashasha, abantu nk'ubunebwe bwo mu bwenge, mu rukundo no mu mutima. Bakaba ariko barimbira bati iki twogira kugira ngo ibintu bimere neza. Abantu bariko bashonje kubona boronka inyishu z'ibibazo by'ubuzima. N'abantu ubona yuko bashobora no kurara ijoro bariko barondera inyishu nziza z'ibibazo. Ibibazo by'amadolari, ibibazo by'ikibiguzi. Mwaza ko ibyo banyamwe muvuga ibisabisho mwenyene. Ubuhigwe bw'umuvyeyi ateka umutwe akiyumvira ingene umwana we yokuga ishure ryiza azavemo umuntu mwiza. Arashonje kubona, arafise ubworo bumutuma yumva ati hari ahantu ntarashika heza, ntarashika mu muntu wanje heza. Ngubwo rero ubworo tubona muri bajya abantu bose bashashaye guteza imbere ibintu mu rukundo, atari uko bariko barirondera gusa, mugabo bahimbarwa no kubona abantu batunganiwe, abantu bamerewe neza. Nibagiye Yesu avuga. Nabo bose rero abasenga ugasanga bari muri aba barira, bagasengera ibintu ukora yuko bitameze neza, bitari mu bwiza bw'Imana, bakumva barira mu mutima wabo ati igihe cyiza kizoza ryari. Abo barahamagara ubuhigwe bw'Imana ku bantu. Yesu ati hahiriwe ngo bashonje n'abanyotewe ubutungane. Bamwe bose ubona baburanira abarenganijwe, cyane cyane abatagira aho bavugira. Bamwe bose harimo n'abandi ngo batangaze, bamwe bose ubona batonda kwirega, bariko baragwana n'ikintu kibi muri bo, bakarondera ubutungane bw'Imana, bagashaka gutungana mu Mana. Barimo kandi n'ubworo, bariyumva mu bworo bw'amagara make yabo, bakaguma barondera Imana kugira ngo bagorore, batungane.
si abamaze gutungana, n'abashonje ubwo butumwa ko batabufise. Ngo hahiriwe abanyakigongwe, abantu bazi kurengera bakabona mu byashitse ko inyungu ikomeye atari byo babuze ibyagiye, ariko ari uyo mwene wabo ahakwa gutwarwa n'ibyo yagize bibi, bakarengera kugira ngo bamurobe, bagaha agaciro umuntu aho ikibi ariko kirakamukurako, bakamufasha gusubira kuva mu muntu muzima. N'abandi bindi byinshi Yesu yavuze. Yesu akagira ati muzomuhimbawe niba baremera ibibi byose ku bwanje no ku bw'inyungu z'ubwami bw'Imana, nguko n'abahanuzi babagiriye gutyo. Tukumva yuko ubuhigwe kuri Yesu ni ubuhigwe bw'abantu barondera, ni ubuhigwe bw'abantu bagwana, ni ubuhigwe bw'abantu bari mu buzima bariko bararondera ineza nziza isubirije ikayanganamo ubwiza n'ubunazwa bw'Imana. Abakristu n'abantu baba bari muri iyo ntumbero, si abantu bicaye ngaho haba bava hanyuma barakijya gisabisha, turiyicariye ngaho turindira ubwibwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu, ntacyo twitwararika, ntacyo dukora, turabirindiriye bizokwikora, nta buhigwe buzofushikiriye. Ni ubuhigwe bw'abantu barwana, ni ubuhigwe bw'abantu barondeza, ni ubuhigwe bw'abantu bahuza, ni ubuhigwe bw'abantu bemera kuruha mugabo barondera ineza isumbirije imbere y'Imana no muri ubu buzima. Songa mbere muri ubwo buhigwe.